bakaryama bagasinzira. Sindoto mwibaza ko bishoboka ikintu cyose kirashoboka. N'umwirabura yaratwaye Amerika kandi batari bazi ko yotwaye Amerika. Ibintu byose birashoboka. na Innocent Harerimana arongoye ishyirahamwe ry'abamuka ku bami bamubirigi atanga akarero k'umwami byashika akiya ku buzima. Ivyo bintu jewe mba numva umengo si n'ibintu umuntu akwiye kuvuga araramye ikoti aguma agorora igoti yumva umengo ni ibintu byiza kubera yuko ikintu gifise akamaro. Uyu munsi imipaka yacu yugaye twayugurura abantu iwacu bagaca batangura gupfa bagatangura guturira imiduga twugara imipaka akaba ariho turonka amahoro. Sibyo? East Africa imaze iki nimba u Rwanda ruri muri East Africa rushobora gutera Kongo iri muri East Africa rukica bene gihugu ba Kongo? Turamukije cyane mugu mwese mudukurikirana muri kumande zine zese turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana numwe wese aho aherereye. So my name is Iram Promoter Banto Camera aho turakora subscribe, like, share, comment waranywe kora kugira ngo ibintu bibane imera neza cyane. Nagarutse kandi na Mr Abdul Uwimana reka tumwakire mu bwami bwa Linkarlene Aru. Karibu bwana Abdul. Asante sana bro. Meze neza. Safi sana kabisa ndashimira Imana. Ufise igishika cyo gukora. Umuzi wengu ufise igishika cyo gukora cyane. Gose kabisa. Erega kazi iyo ufise amagara meza byagenze neza. Nibaza yuko akazi uca wumva biryoherewe. Yego. Meze neza umuryango meze neza. Na turaho turashima Nyagasani. Yeah. Ibireko twinjira mu biganiro nyizina twibutse abantu ko dufite societe story company kora amazi ya story water, story tangawizi, story juice, amavuta, mayonnaise n'ibindi byose bitandukanye. So uno munsi nitwiba turativya Abdul. Abingoma y'ibwami asaze aravuga ati ingoma y'ubwami dutegereza kuyisubirana. Ikintu ucumva gute? Oya jewe nabyumvise ibyo bavuze ayo makuru nayumvise ariko natangaye cyane kuko jewe mfata yuko mu myaka turimo ibibazo bikwiye kuvugwa ku Burundi atari ivyo canke ibibazo Burundi bufise inyishu yavyo simbona yuko araho yova. Reka tubanze twumvisha abantu ico aba bantu bavuze hanyuma nze kugira ikintu ndabivuga ko twabanjije kubibumvisha. Aya namakuru yavuzwe kuri BBC. Sivyo? Reka tubumvishe. Batiye ku mugabane w'Iburaya abamuka ku bami batwaye Burundi ba ku mugabane wa Buraya bavuga ko umuti w'ibibazo vyugarije Burundi ari uko garukanwa intwaro ya cami Republika ikava kuko vyagaragaye ko vyayinaniye gutorera umuti ibibazo biri hanze abarundi. Nyamara mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi hoho suko bavyumva basaba ko bava mu ndayingoma gushira imitahe mwiterambere kuko ari vyo vyokiza Uburundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Alain Majesté Barenga ari Buruseli. Abarundi baranyotewe ubwami n'ukuri burya ubwami ni bwiza cyane kuko buhwanisha bose. Uwo n'umuganokazi Rosa Pora iribagiza mushiki wa Rwagasore Louis incungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganokazi y'imyaka irenga 90 yemeza ko abarundi bashashaye ubwami kugira buze gusahiriza aho Republika yananiriwe kubatunganiriza. Weco kimwe n'abamuka ku bami batwaye Burundi bemeza ko ibibazo biri mu Burundi atawundi muti ataruko Republika yosubirirwa n'ubwami nkuko Bakari Abdara aba mu Bubiligi avyemeza. Haje ubwami mu Burundi abarundi botora koyo raba n'ibindi bihugu rero mu ncamake bitwagwa n'abami n'amahoro baratekanye hamwe yogaruka je ndazi ikintu citwa ubumwe n'umutekano vyotsimbatara kandi vyogaruka mu gihugu hanyuma abene Burundi bakaryama bagasinzira. Sindoto
bibaza ko bishoboka ikintu cyose kirashoboka. N'umwirabura yaratwaye Amerika kandi batari bazi ko yotwaye Amerika. Ibintu byose birashoboka. na Innocent Harerimana arongoye ishyirahamwe ry'abamuka ku bami ba mu Birigi atanga akarero k'umwami byashika akiya ku buzima y'igihugu byamunaniye gutunganya kugira abandi bamukorere mu ngata. Ico naco ngo muri Republika kikaba kidashoboka. Umwami yatwaye yavuganye n'abandi bose abami bari abademokrate. Kwihubuki ni ikintu gikomeye cyane, byasigura yuko umukuru umutware atagishoboye ko ivu naziriya abagabanyamanga bavuga bati mutama hageze ko utanga kwihubuki cya kintu shekana yuko atizirikani ngo gume yizigiye kugutwara gwashaka guhebera abandi kandi akekana yuko yatwara igihugu atatwe gatwikiwe gusa yitwara inda yiwe gusa yatwaye igihugu yahejeje akazi we yagahejeje reka habandi aho umuhungu wiwe nawe amana karage ati mwana ntuzogume uryamye kuri pouvoir urahabandi nawe yagira ati byananiye reka nukuri nkijure nukuri barakunda igihugu cyane ko baritanga bagatanga n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kimererwe neza. Basaba ko Republika iyo bisira ubwami harimo Karorero Nahimana Pascal uwo yabishize mu nyandiko mu gitabo yise Ingoma y'u Burundi amesha ko Republika mu Burundi ibyayinaniye. Mu buserukuzi bw'u Burundi mu Birigi hoho suko bavyumva. Dieudonné Yuhire n'umunyamanga muri ubwo buserukizi kuri ico cyumvira cy'abamuka ku bami nubwo atagihakana avuga ko atari cyo gihe ariko yemeza ko abasenye ubwami ari abakoroni bakoze amakosa. Politike y'ababirigi yari imeze stabilize uruhenye kandi barabikoze mu Burundi gusa babikoze ahantu hose bagiye gutwara ari mu bikorwa cyangwa mu Rwanda. Ni ibintu byari byateguwe ntitugumire hahandi nuko wese ahari yoza aravuga neza igihugu cyacu bazara kivuga nabi mwebwe ubishoboye azarutaye igihugu gitera imbere. Umwami wa nyuma Burundi akaba yabaye Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye akaba yahirizwe kwa 2028 ukwezi kwa 11 mwaka wa 1966 i Buruseli mu Birigi ala Majesté Barenga. Urakoze. Urumva rero ngira abantu barabyumvise ibyavuzwe ngaha ariko tuvugishije ukuri ubu umuntu agifise icyiyumviro nk'icyo ntibumva yuko nje novuga yuko sino bavuga nabi kubera yuko nibaza yuko batazi gutandukanya ubwami na Republika. Kubera yuko nk'ubu nk'icyo yaravuze ngo umwami ngo akihubuki ngo hamagaha umuhungu wiwe. Uyu munsi nta muntu afata igihugu ngo agihe umuhungu wiwe. Abantu baja mu matora bakihitiramo uwo bashaka. Urumva ntabwo tukiri muri bya bihe byo kuvuga ngo havuyeho papa wawe ni wewe ushikiriwe uvuyeho hajeho mushikawe canke inde. Urumva ivyo ni ibintu twarenganye ariko noneho kabone naho toba byo bimeze uko reka tubanze turabe mbega ubwo bwami bwavuyeho gute bwabuze iki kugira ngo bubandanye kurongora u Burundi. Ni iki cyabuze? Nuja kubireba neza uraza gusanga ubwami bwari bugeze mu gihe butagifise inguvu. Kuko niwaja kuraba neza uza gusanga uruhara rw'abarundi mu gukuraho ingoma y'ubwami ari rutoyi cyane rudashikana 20%. Urabyumva? Vyakozwe nabo babirigi. Vyakozwe n'ababirigi canke vyakozwe n'abanyaburaya kuko ababirigi abafaransa abongereza abo n'abantu bakorera umuntu uzenye mu nzira imwe. Urumva bakuraho ingoma y'u Burundi barangije bafata nabo bari kuri iyo ngoma babegeza kure y'igihugu cabo babajana
hiyo mu bihugu vya kure. Ariko nukuvuga icabaye niki, habayeho imbaraga nkeyi z'ingoma y'u Burundi. Nukuvuga zagize imbaraga nkeyi canke intege nkeyi, hanyuma abakoroni bayisumbije intege, barayica barayikura, bazana repubulika. Kuko abazanye repubulika ni wavuga ngo n'abarundi ntibari bafise inguvu zo kubishiraho igihe abo bazungu batavyemeye ibya repubulika. So nukuvuga rero nitwavuga ingoma y'u Burundi kuva kureka gutwara u Burundi, tukavuga imbaraga nkeyi zayo. Sivyo? Nimba yaravuyeho bivuye kuba yaragize imbaraga nkeyi zo guhangana n'abakoroni. None uyu munsi abo bantu bavuga yuko bashaka kugarurana ingoma y'ubwami mu Burundi, baramaze iyo bari mu Bubirigi no mu Bwongereza, baramaze kuronka inguvu zo kugwana canke zo kugwanya ivyo abo bakoroni vyose bazozana mu Burundi. Kuko uyu munsi ntaco dufise kibujije repubulika gukora ivyo abarundi bashaka, kitazanywe n'ubundi nabo. Canke kubera bariyo umukoroni yoba yababwiye ati ubu nimugende tuzobashigikira, nibatubwire. None nimba ikibazo c'u Burundi kiri ku madolari yo kugura igitoro, barafise ihinguriro ry'amadolari. Erega ingoma y'u Burundi sukuza, kuko ivyo iza gukora ntiza kubikora yonyene. Nimba duvize ikibazo c'amadolari, barafise stoke y'amadolari aho bayabitse ku buryo baza kugura ivyo. Ibibazo biri mu Burundi biguma ari vya bindi nyene, ntavyo duhingura, turiko turashora hanze byinjiza ayo madevize, hanyuma ayo madevize agende kugura ivyo dukeneye tudafise ngaha. None bobo bazoyakura he? Nimba ari ukunwanisha abarundi, none mu Burundi abarundi batanywanye n'abahe? Boba barasanze mu ngoma yabo canke mu muryango wabo hari muri leta batarimwo kugira bumve yuko batanywanye. Nimba batarimwo niki gisabwa kugira binjiremo? Naba arico barondera, sivyo? Mugabo abarundi baranwanye kuko abahutu, abatutsi, abatwa muri iyi guverinema bose barimo, sivyo? Ikibura nimbara baganwa, mugabo je ndazi yuko hashobora kuba hariho n'abaganwa bafise ibyo bajejwe muri iki gihugu. Sivyo? Nimba bovugira abo mu nda y'ibwami ati muba mwaradushize ku ruhande, barafise ukuntu bo bivugana na leta bakagira ukuntu babarabagiza. Namba ari iyo ntererano baza guterera ku Burundi, gutera igihugu, banza ube perezida canke ubanza ube umwami w'ico gihugu. Rega no ngana uri kuraterera igihugu, urumva? Najewe ngaha ndiko ndaterera kabisa, urabyumva? Ntibisaba rero yuko ubanza kuba perezida canke ubanza kuba umwami. Barashobora kuza bakavugana na leta, kuko leta yugururiwe bose, umukuru w'igihugu ntabatavugana nabo. None sinigeze kubona amakuru avuga yuko nimba ari umukobwa wa Kamatari, ninde ujya muganwa kazi, si umengo n'umukobwa wa Kamatari yaje ngaha, umengo baramuha ibintu by'ubu ambasaderi byo guserukira u Burundi, azarabuvugira neza iki, sivyo? Rero nibaza yuko leta yuguruye, ntabwo ari ukuvuga yuko uca ufata ukumva yuko ikosa ryabaye muri kijya gihe havaho ingoma y'u Burundi ari naryo kosa ugaruka gukora inyuma y'imyaka 60. Nimba uyu munsi repubulika idafise inguvu, so kuyisimbuza ubwami, ahubwo n'ukurabaho intege nkeyi zayo ziri, tukahashira imbaraga. Urabyumva? Kuko nibaza yuko
iryo kosa ryabaye muri kahise kuko ntibyari bikwiye yuko ingoma y'ubwami ivaho sivyo ahubwo aho yari ifise intege nkeyi bari kuhasahiriza hakaba ingufu nyinshi sivyo ariko iryo kosa nimba ryarabaye ntabwo ari ryo ryogaruka uyu munsi ngo wumve yuko nimba haraho Republika ifise imbaraga nkeyi uca ufatira kuri izo mbaraga hanyuma ukavuga ngo vaho ahubwo tworaba hari ingufu nkeyi akaba ariho dushira ingufu nyinshi kugira ngo abarundi babandanye muntu zenyi mu ntambwe nziza bashitse ko ibintu bibandanye bije imbere none wocu ugaruka inyuma mu myaka 40 iheze imyaka hafi ntirenga 60 ivyo bintu je numva kabisa nibaza yuko aba babivuga gutya babaye busubira inyuma gose barasubiye inyuma gose kandi uwabakuye ku ngoma y'ubwami agashiraho Republika niwe anabahaye indaro aho basabye indaro muri ubwo Bwongereza n'Ububirigi urabyumva ni nawe yanabatembagaje ku butegetsi urabyumva sinzi rero nimba ari we yasubiriye kubaha icizera ati genda nimuvuge yuko mukeneye gusubizaho ingoma tuzobafasha ariko nimba ari ugomba gufasha abarundi sinibaza yuko yobikora ari uko ubwami ari bwo buhari yoshobora kubikora na Republika ihari nimba ari cyo bashaka guterera nibagiterere bataje kuzana yandi ma revolution yandi yo gukura haba hakaja haba birashoboka yego nuko je ndabibona yes Abdul reka ndakumva cyane reka tugende kuko dushaka bira cyo cyanyuma senateri wo mu Rwanda Ivode yarashikirije amajambo avuga ko u Rwanda rwarihiye amafaranga EAC rwarihiye amafaranga Burundi muri EAC ico kintu naco kivuga kwiki mbo jewe ivyo onye sino biharira cyane kuko siho nari uko bagiye kubikora siho nari sinzi ukuntu ayo mafaranga bayahanye ariko ivyo bintu jewe mba numva umengo si n'ibintu umuntu akwiye kuvuga araramye ikoti aguma agorora igoti yumva umengo ni ibintu byiza kubera yuko ikintu gifise akamaro ni gute wobura cotisation yacu iyo East Africa batangira amakotisation East Africa ituma itureka tukugara imipaka ntihabe imigenderanire iyo East Africa igihugu gitera ikindi kikica bene gihugu bo mu kindi gihugu kigakora genocide mbona Burundi butayitangiye cotisation atanico byoba bitwaye kuko deja iyo East Africa ntanakubeshe jewe ku gatwe kiwanje sinigera mbona akamaro kayo East Africa imaziki nimba kuja muri Tanzania binsaba resepas nimba binsaba passport nimba binsaba kuja muri Kenya resepas canke passport bimaziki East Africa yakaba ifise akamaro iyo abadufitaniye imigenderanire myiza idufasha kugiranira imigenderanire myiza tugahahirana canke tukagira isoko rimwe tukagira ifaranga rimwe tukamera nk'igihugu kimwe basi tukamera nk'uko Sahel imeze urumva ariko rero je numva umengo u Rwanda ntirukwiye no kwivuga amazina kuba gwara dutangiye cotisation mu kintu kidafise akamaro East Africa idufitiye akahe kamaro nimba uyu munsi imipaka yacu yugaye twayugurura abantu iwacu bagaca batangura gupfa
Yeah. bagatangura guturira imiduga tukugara imipaka akaba ariho turonka amahoro sibyo East Africa imaze iki nimba u Rwanda ruri muri East Africa rushobora gutera Kongo iri muri East Africa rukica abene gihugu ba Kongo rugasahura ubutunzi bwa Kongo hanyuma warangiza ukagorora ikoti ukiyemera ngo twarabatangiye ngo cotisation ngo muri East Africa. Yeah. East Africa iyahe jewe East Africa ndayifata nk'ikintu bambabarire kuko ababinsumbya bashobora kuba bansumbya akamaro kayo ariko jewe ubwanje ku giti canje ntako mbona je ndabifata nk'igikoresho kwanza c'amahanga kitanadufitiye akamaro. Nimba muri East Africa hari Burundi hari Tanzania hari Congo hanyuma Kenya Uganda n'u Rwanda bakagenda bakaja inama yo guhemukira kimwe mu bihugu biri muri iyo East Africa nyene imaze iki yo East Africa mbone bibaza yuko rero ari ibintu kwanza mbega iyo East Africa yaje gute yazanywe nande ije kutumarira iki ni composition yiwacu twebwe cyanye n'umuntu yayizanye ku mpamvu ziwiwe runaka acarayiduha kuko hari ibintu twigeze kubona bidafise akamaro jewe kubwanje ni myumvire yiwanje ntihagire n'umuntu agira uwundi muntu abiharura ko canke ngo bumve yuko noba hariho ibintu runaka ngwanya ariko iyo uvuze ngo Union Africaine ndayifata nk'ikintu kidafise akamaro nimba abanyaburaya bashobora kwiyumvira Muammar Gaddafi batitaye ku kamaro amariye igihugu ciwe bagahamaza NATO zikaza bakamutera bakamukura ku butegetsi bakanamwica iyo Union Africaine ntigire ikintu bivuga Union Africaine ikaba idashobora guhagarika igihugu kimwe gutera ikindi gihugu abantu bakavuga abandi bakaguma bameze uko ndayifata yuko atakimaze iyi miryango yose turimo kuki abantu kwanza batabona kubera iki iyo miryango yose turimo abo muri Sahel bayikuyemo bakagenda kwigirira amantuzenye ya ama organisation yabo kubera ni ibintu twubakiwe n'abazungu bidafise akamaro kubera yuko ni ibintu dukoreramo n'ibintu dushaka gukora iwacu mugabo amaraporo akagenda ku bandi bantu tudafise ico dusangiye babazungu urabyumva twarabivuze ryari inama za EAC zigenda kubera muri Tanzania bahamagaye nabo muri SADC mugabo raporo zikagenda mu Bufaransa izindi zikagenda hehe muri Etazini aya mashira hamwe tubamwo twebwe ubwacu tudashoboye kuba twoshiramwo amafaranga yacu tukabishobora bisobanura yuko ayo mashira hamwe n'ubundi abatadufitiye akamaro ntaca twinjiriza kuko ikintu kikwinjiriza ntushobora kubura umutahe wo kugikora wo tumukopa muri banki kabisa sibyo bisigura yuko atakamaro afise bisigura yuko ni nka kujya izo za Union Africaine usanga amafaranga yazo atangwa n'abanyaburaya finance zayo zitangwa n'abanyaburaya nimba ari ikintu gifise akamaro ni gute umuntu agutangira amafaranga yo kugikora bisigura yuko ico kintu umuntu arinda kugutangira amafaranga yacu wewe nta kamaro kigufitiye ujya tanga iyo financement niwe gifitiye iki akamaro so rero abanyarwanda
aho banyarwanda abo ba Evode ntibazoje ngaho ngo bavyimbye amazuru bagorora amagoti bariko baravuga ngo cotisation ngo Rwanda ngo gwatangiye ngo Burundi muri East Africa. Yaba iyo East Africa ifise akamaro cyangwa ifise inyungu ku Burundi, ifise ico yinjiriza Burundi, ndisiri ko Uburundi butari kubura iyo cotisation gushika yaho ari Rwanda ruyitanga kabisa. Nta kamaro rero dufitiye, kandi abo banyarwanda nimba barayitanze nuko bobo ngira bashobora kuba barabibonamwo akamaro. Jewe ndabisubiramo ibi, jewe ndabivuze nk'umwene gihugu, nukuri jewe ntakubeshe bro, kubwanje nta kamaro East Africa nigera ndayibonamo kabisa. Jewe nukuvuga nko dufate hagize n'umurongozi ajejwe n'ibyo bintu ambwira ati ubibona gute, tubivemo canke tubibandanye, yewe gaye none ndakubwira ati nimba hari n'udufaranga twaca ahubwo tujayo, rekana n'ibyo bintu naco bitumari. Ikintu cyonyene cyo tugirira akamaro twebwe nk'abarundi, cyo girira akamaro abanyarwanda, abanyekongo, abanyakenya, abatanzania n'abandi banyafrika, ni Etats-Unis d'Afrique. Na ibyo bingo bya SADC ngo bya East Africa ngo bya Union Africaine canke African Union, ibyo bintu ntaco bitumariye kabisa. Ntihazogire rero n'umuntu avyimbye amazuru yibibaza ngo yarakoze igikorwa. Ibidufitiye akamaro kubera iki batabikora neza? Ibidufitiye akamaro dufitaniye imigenderanire myiza, tukagiranira imigenderanire myiza na Kongo, tukagira imigenderanire myiza n'Ubuganda na Tanzania. Ibihugu byacu byose imipaka yabyo, iyi mipaka tutashizeho, twashiriweho n'abandi bantu batwiyumvirira, ikaba idahari. Nibyo bifise akamaro. Umurundi ava ngaha akaja hariya, umunyarwanda ava hariya akaja hariya, umutanzania ava ngaha akaja hariya, tudaterana tutarasana. Nibyo bifise akamaro. Nimba bafise ubushobozi bwo kubitanga, ibyo nibyo bakwiriye gutanga, nibyo bakwiriye guha abanyafrika kabisa. Ntabwo ari amafaranga ya EAC, ntabwo ari cotisation ya EAC kabisa. Icyo dukeneye, icyo abanyafrika bakeneye, icyo East Africa ikeneye n'amahoro n'ubumwe n'imikoranire ya hafi na hafi, imeze nk'igihugu kimwe, tukagiranira imigenderanire. Apana agahugu kwako akandi kwako nk'ukumengo n'ibintu bituboshe, mengo ibintu by'ibiziriko bituboshe. Wabona agasafuriya ko kumubanyi karaye hanze, aho kugira umubwira ati hariho ikintu wibagiriwe hanze, pa ukabura kanyakuye. Wabona umwana wiwe atembera, pa ibuye. Icyo nshaka kuvuga baracumva. Burundi bwuguruye imipaka, ukaza wumva abantu hariya imiduga itanguye gusha, twayugara imipaka, abene gihugu bakagira amahoro, kumva umengo ufise umubanyi mubi. Nibagira umubano mwiza, cotisation sizo zikeneye kabisa. Gira umubano mwiza, tubane neza nka East Africa, cyangwa iyo East Africa igenda ibi igihugu kimwe, tugire Etats-Unis d'Afrique. Ndabisubiramo, Etats-Unis d'Afrique. Apana ibyo bya EAC n'amakotisation ya EAC, ibyo ntakwiye no kubyimbira amazuru cyangwa ibipande by'amazuru byo kubivuga ko nk'uko umengo ni ikintu ca danje. Byaradukijije, byatuzaniye iki? Byadufashije iki? Iyo cotisation yaduhaye inyungu zingana gute? Nimba baratanze iyo cotisation, natwereke ni miliyaridi zingahe badutangiye, hama twunguka imiliyaridi zinizi, hama turabishura. Ni yihe nyungu? Urumva icyo rero si ikintu akwiye kurata. Narate ko afise umubano mwiza, atubaniye neza, abanye na Kongo neza, abanye n'Ubuganda neza, abanye na Tanzania neza, dufitaniye imigenderanire, imipaka yuguruye. Naba ari vyarata kabisa. Bwana Abdul, basi katugushimire cyane Bwana Abdul. Ndabashimiye. Dushimira abantu bose, we nshimire n'abadukurikirana. Ego bari mu Burundi, hanze bari mu Burundi no mu yandi mahanga, kandi babandanye bagira subscribe, like, share na comment.
neza cyane tubandanye duterana imbere. Ciao ciao.